Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanye kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho dukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Congo, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda, wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no mu gihugu ca Kenya, ndabakengurukiye cane muri ano makuru. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'indwi, umwaka ni 2023. Ifyonda sabone canke subscribe naba utarafyondako kugira tubandanye tugushikiriza amakuru yose, inkuru n'ibiganiro biriko biravurwa cane mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Inkuru iriko iravurwa cane mu Burundi ni ijanye n'umushingamateka Agathon Rwasa. Ni inkuru ihejeje gusohorwa n'ikinyamakuru Iwacu gikorera mu Burundi. Agathon Rwasa amaze gusimba ibihuhusi vyinshi mu rugendo rwiwe rwa politiki, atese ubwo icuno mwaka aragikira. Inkuru itangaje cane ni ry'umupolisi yaraye arekuye Agathon Rwasa agasohoka ikibuga c'indege agaca ahagarikwa n'iperereza. Umukuru w'umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa yari mu rugendo muri Tanzania. Ejo yarakiriwe n'icegera c'umukuru wa leta ya Zanzibar Othman Masoud Othman. Muri urwo rugendo Agathon Rwasa yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa CNL Honorable Simon Bizimungu be na Aime Magera ajejwe ibibazo vy'imigenderanire n'amakungu muri CNL. Honorable Agathon Rwasa yasohotse igihugu aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ariko icatangaje ni ingene umupolisi yariko akorera aho ku kibuga c'indege Brigadier Jean Claude Ndayisenga yaciye ahagarikwa. Amasoko atandukanye akaba avuga ko uyu mupolisi yoba yagirizwa kuba yararetse Honorable Agathon Rwasa agasohoka imbibe z'igihugu. Uyu mupolisi yaraye mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Hamwe koko uyu mupolisi yoba abazwa impamvu yaretse Agathon Rwasa agasohoka, utubazo hano twoba twinshi. Hoba hariho umutahe ufata Honorable Agathon Rwasa? Vyoba bisigaye bibujijwe ko arenga imbibe? Umupolisi yoba arekuriwe kubuza umurundi guca ku kibuga c'indege mu gihe afise ivyangombwa bikwiye? Umupolisi yokwaduka agahagarika umushingamateka ibiro vy'inama nshingamateka bitabirekuye? Yoba ari inzira yo gutera ubwoba Honorable Agathon Rwasa ngo niyiyumvire kugaruka mu gihugu? Nubwo biruko ariko Honorable Agathon Rwasa yagarutse mu gihugu. Honorable Agathon Rwasa yagarutse mu Burundi inyuma y'urugendo yarimwo muri Tanzania. Kugeza ubu hakaba hariko haravurwa amakuru nyene y'umupolisi yahagaritswe ejo n'iperereza inyuma yo kureka Honorable Agathon Rwasa akarengana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Aho agarukiye nta kibazo na kimwe Agathon Rwasa yagize, yatashe ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL ariwe Honorable Simon Bizimungu. Nayo mu bindi kandi Gabriel Rufyiri avuga ko ageze ko inama nshingamateka ihagurukira ikibazo c'ikena ry'igitoro. Mu kiganiro yaremesheje ku bamenyesha amakuru kuri uwu wa kane igenekerezo rya 6 Mukakaro 2023, Gabriel Rufyiri harongoye Orikome ni ishirahamwe ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu. Yasavye ko abashingamateka bova mu gacerere bagahagararira inyungu z'umwenegihugu mu gufasha gutorera umuti iki kibazo c'ikena ry'igitoro kimaze iminsi cibonekeza. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ntivyumvikana kubona gushika ubu hatajwi ry'abashingamateka ririko rirumvikana, kandi bategerezwa guhagararira inyungu z'umunyagihugu yabashize imbere ngo bamuserukire. Kubwiwe ngo n'imiburiburi abashingamateka bari bakwiye kuba barashizeho umurwi udasanzwe wigenga urimwo abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi n'abo mu mugambwe utavuga rumwe na leta, bakabaza abari muri leta impamvu amasoko yose y'ibitoro yahawe umuntu umwe, monopole, ariwe munyarwanda azwi ku izina rya Bonaventure Prestige. Ivyo rero ngo bituma
ari we wenyene haca ahabwa amahera y'agaciro devise kandi asanzwe hari na make mu gihugu. Ikindi ngo ntivyumvikana ukuntu ibitoro biguma bikenye i Burundi gusa kandi mu bindi bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko ico kibazo hatagihari. Akaba hatanga akarorero k'ukuntu abarundi benshi bakeneye ibitoro basigaye baja kubinywesha i Uvira muri Kongo no mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda ndetse na Tanzania. Ikindi kibabaje ngo ni ukuntu leta itigera ivuga ko ibiciro vy'ibitoro kw'isoko mpuzamakungu vyakorotse ku rugero rwa 70%, ariko ikaguma ikidandaza kw'ibeyi isa n'uko vyari bimeze igihe cari caduze mu ntango z'intambara yahuza Uburusiya na Ukraine mu mwaka w'2022 nk'uko bibandanya bivugwa na Rufyiri. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ivyo vyose bikaba bituruka ku karwi k'abantu bake bari muri leta, mu gisirikare no mu gipolisi baba bashaka kuronka inyungu z'umurengera ari uko babanje gukandamiza umunyagihugu muto muto. Rufyiri akaba abona ko ako karwi ariko kariko karakorera nabi umukuru w'igihugu kandi we yari afise intumbero nziza yo gushikana Uburundi mu murwi w'ibihugu bitunze mu mwaka w'2060. Ese iyi nkuru muyivuze ko iki? Nimutwandikire. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata ca politike nuko Albert Shingiro ariko agira ati kwicarana n'abaronderwa n'ubutungane nico kimwe no gushigikira ukudahana. Umushikiranganji Albert Shingiro yaraye amenyesheje ko nka leta nkozi batari gushobora kwicarana n'abantu bashatse guhirika ubutegetsi mu gihe bagenzi babo bafashwe baracirirwa urubanza kandi ubu bamaze imyaka mu gasho. Yabishikirije kuri uwu wa kane igenekerezo rya 6 Mukakaro 2023 mu gihe yari aramutse ahura n'abaserukizi b'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu batandukanye kugira ngo abashikirize uko imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu vyabo yifashe, yongere hanababwire uko Burundi bwifashe mu bijanye na politike, ubutunzi n'agateka ka zina muntu. Ku bijanye n'agateka ka zina muntu hariho intumwa leta yarungitse i Geneve mu gihugu ca Suisse kugira ngo zije kuganira n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu giharanira agateka ka zina muntu, ariko ngo bashitseyo basanga harimwo abantu batumiwe kandi baronderwa n'ubutungane kubera ivyo bakoze mu mwaka w'2015 mu guhirika ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu. Akaba yagize ati ntidushobora kwicarana n'abahiritse ubutegetsi, ivyo ntibikunda. Yongeye ati umuntu aje mu rugo iwawe ashatse kukugirira nabi arakomerekeje. Umuntu aje mu rugo iwawe ashatse kukugirira nabi arakomerekeje umwana wawe canke ararashe umwana wawe, aciye ahungira ku nzu ikurikira ku mubanyi, none uwo muntu ugiye ahantu ukahamusanga mwokwicarana ukagira amahoro? Ntibikunda. Albert Shingiro akaba avuga ko abitwa bose ko bafise ivyo bagirizwa bariko bararonderwa n'ubutungane bakwiye kuza mu Burundi, hama basanze bagirwa n'icaha baje mu gasho kugira ngo uko imyaka izogenda bazobe bariko baraheza igihano gutyo basubire mu miryango yabo. Akaba yagize ati ndabateye akamo nibaze kandi bazoronka urubanza rubereye. Yongeye ati ntibakwiye kuguma hanze binyegeje kuko nta buzima bwiza bariko baragira. Murabona ko dutekanye kandi turiko turafasha n'ibindi bihugu vyo mu karere. Umushikiranganji Shingiro akaba avuga ko nko mu gihe ababahaye indaro batazoba barabarungika mu bijanye n'imigenderanire hazoguma hariho agahaze, ariko hakabona ko hazogera igihe nabo babahishira bakabigarama, kuko nta gihugu cokwemera ko imigenderanire yacu n'ibindi bihugu ihagarara imyaka n'iyindi kubera abantu 15 canke 20. Amakuru yo kuri uwu muhingamo nkaba yansoreje ngaha nkushimira aho bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure, waranafyonze sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha.